Ndasubiriye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner cange subscribe. Nawe utarafyondako urafyondako hama ube udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Muganga Marie Claire Namahoro, umubikira w'intwari aherutse kurenguka i Bukama. Namenye ntevye ko muganga Marie Claire Namahoro atakiri mw'isi y'abazima. Nari namuherutse mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2024 ambwira ko aremvye. Aho yari agwariye mu Butaliyano sinamenye ko ari nabwo butumwa bwiwe bwa nyuma mpejeje kuronka. Yagize ati: "Warakoze ku kuntu wadufashije igihe umuvukanyi wacu yahura n'ivyago. Warakoze ku kuntu nakubonye ko mu gutabara bose udacaguye. Imana izokiguhembere. Sindapfa ariko ubu iminsi ndayiharura." Indwi zibiri inyuma y'ubwo butumwa, umubikira Marie Claire Namahoro yaritavye Imana kw'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu 2024. Yahavuye atahukanwa mu Burundi ari naho yashinguwe kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Namenye ko atakiriho amaze indwi ashinguwe. Urugamba rwo kurondeza musaza we Pacifique Birikumana. Namenye Marie Claire Namahoro muri Ndamukiza 2017. Musaza we Pacifique Birikumana yarahejeje kunyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa kane 2017 ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi. Pacifique Birikumana yari umushoferi wa Diocese Katolika y'Ingozi. Marie Claire Namahoro yaradutabaje muri Ndondeza, twarasangiye urugamba rwo kurondera Pacifique. Ntaco tutakoranye muri ico kiringo kugira turabe ko twokiza Pacifique Birikumana. Twaramenye amazina y'imbonerakure zamufashe, twaramenye imodoka yamujanye iyo yacishijwe mu ngoro ya CNDD FDD. Telefone yiwe twaramenye ko yari mu rugo rw'uwatwara iperereza Ingozi muri ico gihe uwitwa Venant Miburo. Ntitwigeze dutora Pacifique Birikumana. Mu nyuma hari uwagerageje kubesha Marie Claire Namahoro. Yari umuntu yiyita uwuharanira agateka ka muntu aho Ingozi. Yari amaze kubesha imiryango myinshi y'abanyurujwe kugira abiba amahera. Uyu yamubeshe ko Pacifique Birikumana apfungiwe ahantu hanyegeye i Nyanzarake. Mu nyuma haravuga ku biro vy'iperereza ndetse n'ahandi. Narafashije Marie Claire kumenya ububeshi bw'uyo muntu. Muri urwo rugamba Marie Claire yabonye vyinshi, yatahuye ingene abantu ari babi harimwo n'ab'umuntu aba yokwizigira. Inyuruzwa rya Pacifique Birikumana ryabaye igikomere kinini cane mu buzima bwa Marie Claire Namahoro. Arinze yitaba Imana adashoboye kuvyakira. Uko avyibutse vyamubera bishasha, ariko vyanamwuguruye amaso atangura kwitwararika ibijanye n'ubuzima bw'igihugu akanagisengera cane. Ndakeka ko igikomere cavuye kw'inyuruzwa rya Pacifique Birikumana gishobora kuba gifise uruhara mu ngwara yanyurukije Marie Claire Namahoro. Urugamba rwo gutabara umuryango wiwe. Pacifique Birikumana yarihasa. Marie Claire we yamwita bukuru igihe cose twaba turiko turamuvugako. Kuva bukuru hanyurujwe, Marie Claire yagize impuhwe nyinshi z'abasigaye. Ubwa mbere abavyeyi biwe bari bakuze, yatinya ko bashobora kwicwa n'agahinda ka bukuru, agerageza kubaba hafi cane. Igihe gito inyuma y'urupfu rwa bukuru, amagara ya nyina Jovite Niragira yateye amera nabi cane. Marie Claire yahavuye aja kumugwaza mu Rwanda.
aho mu Rwanda niho Marie Claire yamenyeye nawe ko afise ingwara ya kanseri. Ivyo yarabihishije cane benshi mu muryango kubera yatinya ko nyina vyomushikira akaca yihebura. Umuvyeyi yaratoye imitende baragaruka mu Burundi. Marie Claire aca aja kwivuza mu Butaliyano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Muri Munyonyo 2022 Marie Claire Namahoro yabuze se Albert Buregeya. Inyuma y'amezi abiri aca abura nyina muri Nzero 2023. Kuva bamutwaye bukuru, Marie Claire yagumanye ubwoba ko bazohava bamutwara na butoyi nawe. Abo babiri yabafata nk'abana biwe. Ntaco atakoze ngo atabare musaza we butoyi. Niyo yabaye intambara yiwe ya nyuma. Kuva muri Mukakaro 2023, Marie Claire yatanguye kuza araja mu bitaro muri gitugutu, noneho abaganga bamumenyesha ko ingwara basanze yakwiye hose mu mubiri. Muri Kigarama 2023 inguvu zatanguye kumuherana, ariko aho hose urugamba rwiwe yari kazoza ka musaza wiwe butoyi kurusha amagara yiwe, mbere n'abaryango yarabahisha ko aremvye kugira ntibihebure. Mu ntango za 2024 niho yambwira ko yashoboye gushikana butoyi mu gihugu kimwe mu vya Buraya. Sinobabwira umunezero vyamuteye. Ico gihe natahuye ko harangije urugamba rwiwe rwo kuri iyi si, urugamba rw'amashure. Marie Claire Namahoro yaratangaje ku mwete afise. Aho yabura musaza we Pacifique Birikumana, Marie Claire yari yiga muri kaminuza i Ngozi mu gisata ca medecine. Inyuma yaciye amanuka mu gisagara ca Bujumbura arakorera stage mu bitaro bitandukanye. Yarangije amashure yiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, arahabwa impamyabushobozi ya dogiteri mu vy'ubuvuzi. Yagwaye yari yahawe kuja gukorera mu bitaro vya Magara vyari bisigaje igihe gito ngo vyugururwe. Aho ashikiye mu Butaliyano naho yaragwaye, yabandanije amashure. Umwanya wa mbere yawumaze yiga Igitaliyano, mu nyuma ariyandikisha gukora ikibazo catuma diplome yiwe yemerwa mu Butaliyano. Ikibazo yagikoze mu mpera za Nyakanga 2023. Amaze kuremba ariko yaragitoye. Aho yari yitegura guca abandanya amashure mu Butaliyano akaronka specialisation. Umwete w'uyu mubikira wari utangaje rwose. Umubikira w'urukundo. Uyu mubikira yarangwa n'urukundo aho ari hose. Yakunda abantu kandi yamenyerana na bose. Yari umuntu atera inkuru. Aho ari nta rungu ryashobora kubaho nk'uko na bagenzi we bavyemeza. Umwanya wose yaba ariko aratwenga. Uwumwumvirije aremesha abandi ntiwomenye ko agendana ibikomere bikomeye. Hari ibintu bitatu nabonye yakunda bidasanzwe: Imana na Ekleziya, umuryango wiwe ndetse n'Uburundi. Naramubajije ibibazo vyinshi cane bijanye n'ingene yahisemwo kuba umubikira. Warumva ko yari abinezerewe cane. Nta kintu kuri we cari gihambaye nko kuba ubuzima bwiwe yarabuhebeye gukorera Imana. Vyama biryoshe kumva umuntu wese aba mu kintu akunda. Ica kabiri yakunda yari umuryango wiwe. Ntaco atakoreye abavyeyi biwe n'abavukanyi biwe. Abaryango biwe bazosoma iyi ntahe nagira ndababwire ko babuze umukunzi wabo koko, yabaho yitwararitse ineza y'umwe wese muri bo. Ubwa gatatu, Marie Claire Namahoro yakunda cane igihugu ciwe c'Uburundi. Yababazwa n'indyane ziri mu Barundi, agatuntuzwa n'ikintu cose citwa akarenganyo. Kuva musaza we Pacifique Birikumana anyurujwe, Marie Claire Namahoro nta nkuru yaciye kuri runo rubuga atasomye. Yasoma inkuru zose, agasoma n'ico abantu bose bazivuzeko. Ni kenshi yanyandikiye ambwira ivyo abantu bariko barandika muri commentaire ku rubuga Turabuze umwe mu bakunzi. Yari imvugakuri, yari umurwaneza, yari umunyamahoro nk'uko abavyeyi biwe bamwise. Marie Claire Namahoro yavutse kw'igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1976 ku mutumba wa Rweza, komine Vyanda, mu ntara ya Bururi. Yatanguye kwitegurira ububikira mu mwaka w'2002.
agira indagano za mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, indagano z'ubutacisubirako yazikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'indwi mu muryango w'ababikira bita bene Mukama. Yashengeye ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na kane ari hafi gukwiza imyaka 48. Uburundi burabuze umuganga w'urukundo yogiriye akamaro abarundi benshi. Turahojeje umuryango w'umuhisi Mama Claire Inamahoro, Ekereziya Katolika y'u Burundi be n'umuryango w'ababikira bene Mukama. Turahojeje abagenzi bose ba muganga Marie Claire Inamahoro, tumwipfurije uburuhukiro bwiza. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.